Umukate w'ingano rero ufise ivyiza vyinshi. Icambere, uyu mukate w'ingano ufise amavitamine yo mu bwoko bwa B afasha ubwonko. Akarorero, uyu mukate ufise vitamine B ya mbere, B ya kabiri, B ya gatatu na B ya gatanu bifasha ubwonko. Abantu bakunda kwibagira, abantu baciye mu bintu bikomeye bikabatera agahinda, abantu badafise urutonde bose bakwiye kwihereza uyu mukate, urabafasha cane. Abana bazingamye kubw'intungamubiri babuze, uyu mukate urabafasha cane. Rero abantu bose bafise ikibazo c'ubwonko, abantu bataronka itiro mw'ijoro, bose bakeneye uyu mukate. Uyu mukate kandi urafise ivyunyunyu bitandukanye byo mu bwoko bwa magnesium, cuivre, phosphore n'ibindi bitandukanye. Uyu mukate ni mwiza cane ku bantu bafise ingwara z'umutima. Uyu mukate ni mwiza cane ku bantu bagwaye ingwara z'igisukari, kuko uratunganya neza isukari mu maraso. Rero murumva yuko uyu mukate ufise akamaro kenshi.